Turasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Abadukurikirana muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, abadukurikira muherereye muri Amerika, bari mu Budagi, Ubwongereza, Ububirigi, ngaho ku mugabane w'abanyaburaya, bari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, mwese mudukurikira muherereye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, turabahaye kaze. Iyi ni Yakare TV. Yakare TV ni imboneshakure igushikiriza amakuru n'ibiganiro biba biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya azoja aragushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, abasirikari batorotse urugamba biravugwa ko bafunzwe nabi cane, bafungiye ahantu imibu iriko irabarya, harimwo aba ofisiye ndetse n'abasirikari batoyi. Baravugwa ko rero abariko hohotera, abariko barababoreza igufa, aba bapfunze nabi ari abasirikari bagenzi babo, kandi ko abo babapfunze ari abasirikari bo ku rwego rwo hejuru. Abajenero nibo bafunze abo basoda, bakavuga ko rero mu gihe bo bataja no ku rugamba, nta mujenerali mugenzi wabo arimwo ngo abe yaragiye kuri urwo rugamba muri izo ngwano zo kugwanya umuhari M23, umuhari wigize akaraka jahe, umuhari wananiranye. Abarundi barahevye bariruka barahunga bata urugamba. Baravuga ko rero bamwe mu bahoze ari intwazangabo z'igisirikare, baravuga ko atari ubwa mbere abasirikari bagiye ku rugamba bagatsindwa, ko abo batsinzwe urugamba batagomba gupfungwa, ahubwo bakabaye babumviriza bakumva imvo zatumye baheba urugamba bakiruka bagahunga, bikaba ngombwa ko n'abandi batosubira kurungikwayo. Abasirikari bene wabo batariko barumviriza abo bagiye ku rugamba, bakaba babapfunze nabi, aho bashitse babakuramwo impuzu z'igisirikari ca Kongo batashe bambaye, mbere kandi ntibasubizwe impuzu z'igisirikari c'u Burundi, impuzu bahora bambara. Ingwano ngo biravugwa ko ari abasoda 500 baciye baheba urugamba, bakavuga ko rero abo basirikari 500 bakwiye ibatayo irakwiye. Abo basoda bakabaye bagumuka bakaja mu ishamba, canke bagasanga imihari nka Red Tabara bakaja kwiyunga nabo, bakajana n'ibigwanisho vy'igihugu, ariko ngo baciye bugufi barataha bagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Izo nkoho ngo ntago bagomba kuba barazitanze iyo baba bagumutse, ariko baraciye bashikiriza abasirikare bakuru izo nkoho, ivyo bigwanisho bari bafise, bagasaba ko rero abo baciye bapfungwa, abo bahagaritswe batohava bahagarikwa, ahubwo hakabaye gukorwa ibiganiro kugira ngo bumve imvo zatumye baheba urugamba. Abasirikari 500 n'abasirikari benshi. Tubabwire ko mu Burundi buhejeje kurungika abasoda 6,000 ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abarenga 700 baragandaguwe, bahejeje gupfira kuri urwo rugamba, benshi barakomeretse. Ibiziga bimwe vyarashikanwe ngaha mu gihugu, ibindi biziga ntivyashikanwe. Abandi bafashwe nk'imbohe, bafashwe na M23. M23 yo iremera ko abasoda bafashwe nk'imbohe, ibiziga vyabo vy'abapfuye bari muri zone bakontorora canke icungerewe yafashwe na M23. Ivyo biziga bagomba kubiha leta y'u Burundi, ariko leta y'u Burundi ntiyigeze ishaka kuja mu biganiro n'umuhari M23, kandi M23 bivugwa ko yemera amasezerano ya Croix Rouge agenga ingwano. Ivyo biziga bagomba kubibaha, mbere kandi nabo bafashwe nk'imbohe bagomba kubatanga, ariko Uburundi ntibwigeze bushaka kuja kuraba abasirikari babo bafashwe nk'imbohe. Ivyo rero bikaba vyibonekeza ko abo basoda baciye baheba urugamba, na cane ko babona ko ataco bariko baragwanira, atari igihugu c'u Burundi bariko baragwanira, atari umwene gihugu w'u Burundi bariko kugwanira,
kugwanira atari imbebe z'igihugu c'u Burundi barinze canke bari kugwanya n'imihari ishobora kuza guhungabanya umutekano ngaha mu gihugu. Ivyo ngo bikaba vyaratumye baheba urugamba ko babona ko izo ngwano atamvo yo kuja kuzigwana atari izabo. Amakuru rero yo kwizigira, amakuru agenda dushikira nuko ivyakozwe n'abo basirikari baciye baheba urugamba bagatahuka mu gihugu c'u Burundi. Abasirikari 500 nibo bamaze guheba urugamba, bivugwa ko baciye bajanwa gupfungirwa mu makambi atandukanye y'igisirikare ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ayo makambi akaba azwiho guhohotera no kugirira nabi cane baciye bafatwa canke bagahagarikwa n'iperereza canke igisirikare c'u Burundi. Bakaba rero basaba ko batohava bagirirwa nabi, bohagarika kubagirira nabi. Ikindi kandi abategetsi b'igihugu c'u Burundi barasabwa kuva mu gacereri bakavuga ivy'izo ngwano bagiyemwo, vyoba ari ibinyegezwa canke bitanyegezwe, vyoba vyarakozwe mw'ibanga bakabishira habona, bakabwira ababo abagiye batakaza ababo abapfuye kuri urwo rugamba, bene wabo bakamenya uko bazoja kwaka indishi y'akababaro, canke kandi bakarungikirwa ibiziga bagatahanwa abo basirikari, kuko n'abasoda b'igihugu c'u Burundi baciye bava ngaha mu gihugu c'u Burundi bagiye kugwanira igihugu, bagiye guhagararira ishema ry'igihugu. Nka leta canke nk'abategetsi bakabaye bashaka ukungene ibiziga vy'abo basirikari b'u Burundi bariko baragwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bogarukanwa, bagahabwa, bagashinguranwa iteka, bagahambwa n'ababo. Ababo nabo bakamenya koko niba babo baraciye bagandagurwa, bakaba banabimenyeshwa n'abategetsi, apana kuvyumviriza bivugwa n'abandi bo hirya, abandi bantu basanzwe aribo babika ko ababo bahejeje kwitaba Imana. Amakuru rero leta yagize ikinyegero ndashaka kugaragaza, mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mbere na Prime Niyongabo, General Prime Niyongabo atwara ibiro bikuru vya gisirikare c'u Burundi, biribonekeza ko aribo babifisemwo inyungu iri hejuru cane, kuko barazi ukungene iyo ngwano iyo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho bariko bagwanya umuhari M23, bintu bazokuramwo aribo babiziranye ko, canke ukungene amasezerano bafitaniye n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo azoca agenda. Amakuru yo kwizigira nuko ngo hari amahera azoja arihwa n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo akarihwa igihugu c'u Burundi, hakibazwa niba ayo mafaranga azoca aja mu kigega ca leta, canke niba ayo mafaranga azoja mu mifuka ya bamwe mu bakomakomeye cane mu bategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane abategetsi batwara bareba ivyega ivy'igisirikare c'u Burundi n'ivy'umutekano. Avyo akaba aribo bashobora kuzogabana ayo mahera azova mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru dufise nuko buri musirikari umwe azoja arihwa amadolari 5,000 vy'amanyamerika. Ayo madolari akazoca agabana akagwi k'abantu bakomakomeye cane ngaha mu butegetsi bw'igihugu, akaba aribo bazoca bayashira mu mifuko, kuko ntazoja mu kigega ca leta, ntazoja mu kigega c'igisirikari, yewe ntazoja no mu mifuko y'abasirikari baciye barungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kugwana n'umuhari M23. Abarundi bo bita ko ari ukugwana n'abanyarwanda, hakibazwa niba abanyarwanda baba mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, hakibazwa niba abanyarwanda baja kugwanyirizwa ngaho muri ico gihugu ca Kongo.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe ngaha kwiyakare TV hama uca ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri ibiganiro dutoza bize bigushika aho uzoba uherereye hose kw'isi na cane cane mu Burundi.